Amahoro kuri mwebwe mwese mwahisemo kudukurikira kaze muri ano makuru mu Kirundi tuyahera kuri zimwe mu ngingo nkuru zikurikira. Iduga ry'ibiciro by'ibintu bya nkenerwa ngo rituruka ku badandaza bamwe bikika mu kiza bakaduza ibiciro hanyuma ntibaheze ngo bahanwe, niko mu runani Piske Burundi bayibona bagasaba leta ko yogabanya amakori n'amatagisi ku bidandazwa vya nkenerwa. Ishirahamwe Sojepaye naryo riharanira agateka k'abana risaba kugwaruka rutarakwiza imyaka 18 rutagiriwe amahirwe yo kubandanya amashure rukurikiranwa mu kwigishwa imyuga ijanye n'ibihe tugezemwo, ngo barakwiye kandi no kwigishwa ibijanye no gutatura amatati mu kibano kuko vyofasha muca mubikurikira mu kanya mw'idonido ry'ana makuru. Ndasubiye kubaramutsa. Bamwe mu baguzi n'abadandaza baridogera ibiciro bidasiba kuduga nko mu isoko ya Ruvumera ni muri zone ya Buyenzi. Abaguzi bavuga ko ibiciro bimaze nk'amezi 2 bidugijwe, ivyo ngo ni ibiciro vy'ibintu vya nkenerwa nk'umuceri canke ibiharage. Ababidandaza basigura ko kugira babishikane muri ivyo bibanza bibatwara uburyo bwinshi bivanye n'ubukene bw'igitoro. N'inkuru tubaza Jean Marie Mayonga. Muri iki gihe nyene n'ingorane namwe murabibona, tugeze kure ibintu nani mbona ko byazimbye batuzanira igitoro. Umva ino twe tudandariza asanzwe atamakinga shikaye hama ibitoro bigaco vyongera bigakauka. Abadandaza n'abaguzi twasaze mu isoko ya Ruvumera bavuga ko ibiciro vyaduze ku rugero rudasanzwe haraheza amezi 2. Akarorero batanga ni nk'umuceri wahora ikirugurwa 3500 no musugeze ku 2700. Ibirage bita jaune naho vyaduze ngo si cyane kuko vyaduze amafaranga 1000, kuvuga ko uno musi bigurwa 5000 vyahora ku mafaranga 4000. Bagasigura ko imvo yo kuduga ku biciro ku bifungurwa ari ubukene bw'ibitoro bwibonekeza ngo bituma abunguruza ivyo bidandazwa babazimba nabo bongereza ko ibiciro mu gihe bishikanye aho babidandariza. Ibiciro byaraduze cyane, nk'ubu nk'akarorero nk'umuceri ucera twaraturangura 305 usanga umuntu ari karangura 405. Nk'umuceri bitwa umuzambiya usanzwe ucera watsanga urangurwa 3 ariko usanga uri kurangurwa 4 n'amahera. Umva ibiciro byaraduze, bwishaza bucera twahora tuburangura 6000 ariko ubu kurangura bugeze kuri 10,511. Ibyo duga ry'ibifungurwa twe twibaza hanini usanga biriko birava nko ku bitoro. Twe kare ukirangura mu Kamenge nk'amakinga gishikino nko mu bihe vy'ibitoro wewe wacu deplacer ku ikinga bikaca biza bigashika, ariko nk'ubu uhino haba hasanzwe nta bitoro nta makinga shikayo, bitoro bigaca vyongera bikabura. Urumva birangwe bice bisaba ko bizana itagisi, kuzana itagisi nakurumva ibintu bica biduga. Igiciro cy'ibiharage iyo minsi iri imbere twaratubigura 2800, mugo ikiro cy'ibiharage kigeze kuri 305. Ikiro cy'umuceri twaratukigura 3500, mugo kigeze ku 4000. Jembo ramenga ni vyose vyaduze na kimwe kitaduze, byose vyaduze. Ukuntu nasuma ubu ukuntu naje gusuma mbona vyahindutse cyane. Ikiro cy'umuceri kira cyari 3000, ubu unaje kuraba kandi nsumi ikindi kiro. Ubu nasanze ikiro cyageze ku 2600. Bose hamwe abaguzi n'abadandaza bakabona ko icokogwa ari uko ibitoro biboneka kugira ibidandazwa bibashikire batazimbwe ibiciro bibone kumanuka. Turashobora nko gusaba nk'Imana ikaraba kungene twoza turaronka igitoro, ko ndibaza ko kizimbishwa ari kubera igitoro babironka bizimbye bigaca bimanuka ku mafaranga menshi, babishikanye ino ugaca usanga bagurishije yabeyi nini. Icyo dusaba nuko bogerageza bakakoresha ingufu zose nko byahora bigenda, bakagenda kutuzanira igitoro nko byahora bikorwa bakabikora uko kugira turabe yuko ubuzima bwosubira kuronka ubuzima bundi bushasha. Turabe ku biciro byosubira gusubira hahandi, dusaba yuko ibiciro by'ibintu byosubira ku biciro byahorako.
nk'ibiharage bigasubira basi bikagwa 2,500 kuko benshi ntibanganya uburyo. Dusaba yuko leta nyene yogerageza uko bivye nk'uko nakariya hore ibikora ibitoro bikaboneka hama cyo nibaza ko ibindi byoshikara kugenda neza. Amu yo soko nyene ya Ruvumera muri zone ya Buyenzi ikiro c'umunyu cahora ku mafaranga 2,000 uno munsi kikaba kigeze ku mafaranga 2,500 nayo amavuta bita amaoki canke amahoke yahora amaritiro 5 agugwa 48,000 uno munsi inyuma y'amezi 2 amaritiro 5 ageze ku 80,000. Arakoze Jean-Marie Mayonga mu runani Piske Burundi ruhurikiyemwe amashirahamwe adaharanira ivyicaro vya politike babona ko iduga ry'ivyo biciro rituruka hanini ku badandaza bikikamukiza bakaduza ibiciro kandi ntibabihanigwe. Jean-Marie Nduwimana arirongoye arasaba leta yuko yogabanya amatagisi n'amakori ku bintu bimwe bimwe vyankenegwa. Muri Piske Burundi tatoye impungenge cyane n'ibijanye n'idozwa ry'ibiciro ku rugero ruteye ubwoba ndarazwa bimwe bimwe n'ibiko bakenyamuza bwa misi yose cyane cyane ibijanye n'ibifungurwa tukabona ko nyabona hariho kutubaha no kubahiriza amategeko n'amabwirizwa agenga ibidandazwa kurangura no kugurisha ko hariho abadandaza bamwe bikika mu kiza kugira ngo bononere igihugu. Aha rero ntitwokwibagira ikibazo gikomeye kijanye n'amahera mva makungu giteye ikibazo uburundi n'abarundi eka n'ubutunzi bw'igihugu butifashe neza, ariko muri rusangi nta mvo nimwe yerekana neza yuko ibidandazwa ukuntu ko biraduga bifitaniye isano n'iryo hura ry'amahera mva makungu eka n'ubutunzi bw'Uburundi. Nukuri turazika kibazo gikomeye cy'amahera mva makungu kandi n'ubutunzi butifashe neza, ariko bifitaniye isano rirerire rigaragara riboneka, ahubwo nyabona hariho abariko barononera igihugu bariko barononera bene igihugu. Aha rero twovutira akagohe inzego zimwe twovuga haye ubushanganje bw'ubudandaji n'amahinguriro n'imisata vyabwo ko butari ku kivi kugira ngo bohane bwihanikirize abo bantu baduza ibiciro uko biyumvira uko bashaka baranguza bakadandaza uko bavyiyumvira hahonyanzwe amategeko y'amabwirizwa, kuko ico tubona ko ari cyo kintu gituma tubona ibidandazwa biduga kuko nta abantu bahanwa by'ukuri babikoze kugira ngo bihisoma abandi bantu. Aha rero tubona akagoheye ubushanganji bubijejwe gufata ingingo zihutirwa kugira ngo bahana abo bantu kandi kugira ngo bakurikirane ivyo biciro ku munsi hama kandi rero bagafata n'ingo zibereye kugira ngo hagabanywe amatagisi n'amakori ku bintu bimwe bimwe cyane cyane ibintu by'ifungurwa kugira ngo n'igihugu yoroherwe. Aha rero tusaba na leta kandi ko ifata ibibazo mu minwe cyane cyane nk'uko mu kahise byagaragara leta yogabanya amatagisi n'amakori ku bitarazo bimwe bimwe abenegihugu bakenera mu buzima bwa misi yose nk'ibifungurwa gutyo amatagisi yagabanije muri bifungwa ikayakora mu bindi bidakenerwa cyane n'abarundi muri rusange benshi gutyo ihangiro rya nyinshi mu gihugu yuko umurundi wese tumwa gatunganirwa aronka icyo afungura turishikeko. Amakuru twabateguriye harabandanya. Inyubako itanga amazi hakoreshejwe ubuhinga bwo kwimba yashikirijwe n'ishirahamwe mpuzamakungu Amazi Water ku bitaro kwa Karede vyo mu Kamenge. Urongoye akarere k'uburaruko bushira uburengero muri iryo shirahamwe mpuzamakungu hamenyesha ko ubwo buhinga buzotuma ibitaro bironka maritiro 200 ku isaha. Umuyobozi mukuru w'ivyo bitaro akamenyesha ko ivyo babironse hageze kuko ngo ivyo bitaro birakira abantu bababa 200 ku munsi. Ni nkuru tubaza Sheila Irambona. Ivyo birori vyo gutanga icesi inyubako itanga amazi meza yubatswe n'ishirahamwe mpuzamakungu Amazi Water ku bitaro Umwami Karede vyatangujwe no kwishikira ahubatswe iyo nyubako kuri ivyo bitaro. Ivyo birori bikaba vyari vyitavye n'umushikiranganje w'indero hamwe n'uw'amasoko ntanganguvu Corino wa gatatu. Mu kiganiro yatanze kwa bamenyesha amakuru ujejwe akarere k'uburaruko bucira uburengerezuba muri iryo shirahamwe mpuzamakungu Amazi Water amenyesha ko iyo nyubako izofasha ko ivyo bitaro bironka amazi meza ku maritiro 200 ku isaha. Rero ano mazi yabonetse mu ntumbero gusahiriza kugira ngo abagwayi baza kwivuriza ngaha, abakozi bahakora ndetse n'abandi bose bashobora guca ngaha bashobore korerwa mu kuronka amazi meza. Izi nyubako z'amazi twubatse ngaha mu bitaro ifise ubushobozi bwo gutanga amazi angana n'amaritiro 200 ku isaha 20 metres cubes. Rero aya mazi arashobora kuzoca asahiriza uravye ubukene amazi basanzwe bakoresha ngaha kuri bino bitaro
azoheza rero ashobore kubafasha ku munsi. Umuyobozi w'ivyo bitaro we yongera ko abantu baba ibihumbi 2 bagendera ivyo bitaro ku munsi ngo ayo mazi meza azotuma hakogwa ibikorwa vyinshi bijanye n'isuku mu bitaro hamwe no gusukura ibikoresho. Duharuye abantu batwitura hariho abagwayi bashika 500 ugashirako n'abagwaza 500 n'abandi bagendera bino bitaro tuvuye ko nko ku munsi harasha abantu bashika ibihumbi 2. Abo bantu rero aho bakora ni hatagira amazi ni kibazo. Rero mu misi yahera twaragira ingorane kubera ikina ry'amazi mu gisagara bikaca bituma isuku rigorana na cyane kubera habara abantu benshi. Ubu rero turonse aya mazi nakarusho gakomeye kubera aya mazi ntagicika tukigira ingorane haba muri utu tuzu twasugumwe haba mu gukoropa haba mu bitaro. Na cyane hari icumba dufise gikoresha amazi menshi cyane aho bita biwanderi no kuvuga aho tumesurira ibikoresho dukoresha mu bitaro. Ubu rero kuri twebwe n'akanyamuneza nk'abarongoye bino bitaro mbere no n'akanyamuneza ku bantu batwitura na cyane no ku bagwayi baba basanzwe bari muri bino bitaro. Mu gihe abagiye barafata amajambo bagiye barasaba ko iryo shirahamwe mpuzamakungu ryofasha gutanga amazi meza no mu bindi bigo, uwo atwara akarere k'uburaruko bushira uburengerazuba yemeza ko iryo shirahamwe giteguriye gutanga amazi meza. Ni igikorwa dukorana na ibisata bitandukanye n'ubushikiranganje butandukanye cyane ubushikiranganje dukukira. Rero amazi wota twarihaye intumbero yo gushigikira leta muri ino migambi yo gushikiriza amazi meza abene gihugu. Turizera neza ko dukoranye n'ibisata dusanzwe dukorana n'andi mashirahamwe yandi nayo nyene dusanzwe dukorana tuzoshobora gushika kuri kino gikorwa cyo guha amazi meza bose. Mwomenya ko iryo shirahamwe mpuzamakungu amazi water rikorera nko mu gihugu hose mu gisagara ca Bujumbura rikaba rimaze gutanga inyubako zitanga amazi meza hakoreshejwe kwimba mu buce bushika 40. Arakoze na mugenzi wacu Sheira Irambona ugwaruka rutarakwiza imyaka 18 rutagiriwe amahigwe yo kubandanya amashure ngo gwategerezwa gukurikiranwa mu kwigishwa imyuga ijanye n'ibihe tugezemwo hisunzwe n'uburere abo bana babamwo. David Ninganza icegera curongoye ishirahamwe Sojepaye gitaho ineza y'abana avuga ko mu vyigwa abo bana bo kwigishwa hojamwo ibijanye no gutatura amatati mu kibano ivyofasha kurangurana ubuntu imirimo yabo ya misi yose. Kizira ikaziririzwa kwa abo bana bahabwa akazi mu mayizine haba mbona bakoresha kugikwa bijya byo kubaka amazu bijya birabujijwe cyane. Rero abo bana barashobora gukora mugabe iruhande y'ivyo abandi bana bakiri bato hagati y'imyaka mikeyi 12 na 15. Abo rero ushaka gusanga nawe nyene iyo bahevye ishuri hari abagomba kubakoresha. Urubona aba bana bakora mu mazu twita bayaya n'ababoyi, aba bana badanaza amakaranga batwara amazi bagenda baragurisha mu bisagara, usanga ari utwana dutoyi imyaka 12 n'itatu 4 byo kuri bijya birabujijwe n'amategeko bijya no guhonyanga amategeko akingira abana no guhonyanga amategeko y'igihugu. Umwana ikibanza ciwe kiri muhira kiri no kwishuri. Umwana ateza kuba hagati y'amaboko y'umuvyeyi bitarahaba hagati y'amaboko y'umwigisha murezi. Kubera iki abo ntibamutuntuza umutima, abo ntibamuha ibimurembereye. Ugiye kubwira umwana wo ku Buterere uti ngomba ndakwigisha imyuga, iyi micafu yose ija ku Buterere, umunsi wo mwigisha ingene iyo micafu ayikora mu amakara ntazosubira kuja kuyereramo aronderamo ivyarya, azoba ari karondera ati jewe uyu munsi nta imifuko 3 y'amakara nakuye muri urya mucafu nashoye kugira transformation. Umwana wo mu bwiza ntuzoja kumwigisha ingene borora impene atagira hazishira. Umunsi wamweretse ingene ashobora kugira transformation guhindura ifi ikamara iminsi 5 itarabora itarononekara, uzobugize igikorwa gihambaye cerekana ico twita akantu k'inyongera mu buzima bwari busanzwe buriho mu kibano no mu gihugu. Nimba igishobe hariho imyonga myinshi ukigisha babana uti
iriga iyi myonga ushobora kororeraho ifi ukobororeraho n'inkoko ukabigisha mbega muri kumwe mwokorora inkoko gute zikazana amagi aho ndiko ndabivuga kugira ngo tubashire hamwe tuce tubibatererana nitubashire hamwe hanyuma babandi baje gufasha mu iterambere bagiye mu ikomine kanaka hanyuma muri planification ya développement de la commune bagira bati umuntu azoza ngaha mu ikomine yacu nuzoza gufasha urwaruka. Amakuru twabateguriye kuri uno munsi ni hano duciye tuyagarukiriza ndabashimiye mwebwe mwese mwadukurikiye mubandanye muhimbagwa n'ibiganiro vyacu.